Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi agena abantu tubana umunsi ku wundi ndabwira ko ndabakunda cyane uyu ni Basiriano Indundi nko bisanzwe ni Peace International TV on the release selector man na the place bombo clad in the place ukamenya ngo the one and only ni je muri kumwe around the world kumva hari umuntu akubwiye ngo Basiriho kubita mu mutwe niko bisanzwe kugira ngo twiyamirize abantu baza batwiyitirira hama kandi ndabibutse ko wowe utaragira subscribe cyangwa se kugira ngo wiyaboneshe kuri TV Peace International TV urabona hari inyuma y'uyu musore umusaza ona ko twamaze kwigira neza cyane ibintu bimeze byo kugira ngo ejo canke ejo aka notification kazogushike ko neza ikiganiro uko kigiye ko waramaze gushira ko neza cyane kajya gakengeri ibi kiganiro caco cyose gikorotse gikorokera muri telefoni wawe umunsi rero n'umunsi mwiza kumepambazuka ndabona ko hakeye hameze neza hameze fresh umusore murabona imbere ya kamera umusore turi kumwe araberewe ameze neza hama kandi uyu ninde bamwita Arsilaki uyu nawe murazi ko arafite indirimbo nshasha ikimoto bushasha yitwa Nzoza iyo muzi indirimbo Nzoza ntimwumve ngo ni ya ndirimbo ya Galijo ariko wumve ko ari Nzoza y'uyu musore Arsilaki ama indirimbo abantu mwese benshi mutari muyizi nabakangurira kuza muraja kuri YouTube murabe muri description kugira ngo uzurabona nindi yakoze ino indirimbo yakozwe na Chizo Boy kuva muri CB Records Chizo Boy inyuma yo kuva muri Milile Makers kwa Peniel murazi yuko asigaye akorera muri CB Records nzana makira rero kuri mikro kugira ngo uno musore muduhave tuyaga ibintu bigende neza karibu cyane musaza asante sana umeze neza meze neza cyane ndashima Imana Arsilaki yo umeze neza bon ya meze neza cyane ubuzima busanzwe biragenda cyane cyo ni dogera cyane sana waberewe musaza asante sana ku bantu batakuzi neza na neza tubanze tugira ngo tubumvishe Nzoza tugira ko kugira ngo bumve Arsikeli neza ko ari wa wundi nyene Ishoboy Arsilaki umusesanguzi passport murokowa mukondo munyamugisha mukari promote cyane ndirimbo presenter in our country kubera ko ayo mazina na yarose sinovuga ngo narabihevye n'ubu ndacara mu YouTuber nanje ariko birinjira na motara nitara ikintu iyo kikurimo kiragukwega nasanze nagiye no kuririmba ego ndabaramukije cyane abakunzi ba Peace International TV nabwira ko ndabakunda cyane gose asante sana merci beaucoup usanze nawe uri mu YouTuber yego iki turaza kukiza ko mu nyuma inyuma yuko tuza kuvugana neza cyane kukijanye n'indirimbo yawe nshasha n'indirimbo yawe ya mbere byarakoroheye guhura n'aba producer kuja muri studio donc kuyigirira promotion n'ibindi bisanzwe bona byarakoroheye indirimbo kubera ko yari ya mbere sinovuga ngo byararoshe cyane bitandukanye ariko kubera ko nayo sanzwe ufitaniye ubucuti n'abantu bo muri entertainment byaranyoroheye cyane kubera ko nka Chizo Boy yarasanzwe ari my brother twari tumaze gukorana ibiganiro kenshi ni nawe yansunikiye kuja muri studio kubera ko sinahise ndavyumva mu muga nararirimbye acavuga ati none kubera ko utoyikorera indirimbo casanga namaze kuja kuyikora kubera ko ansunikiyeyo nk'umuntu twamana tuyaga byinshi cyabigenda nkuko ego warusanzwe uri muri entertainment n'isaha nihuri dufatire kuri wewe n'umuziki wiwawe wewe na Nzoza kubera iki Nzoza iyi ndirimbo mu gihe hasanzwe hariho izindi ndirimbo zitwa Nzoza nka Galijo uratswe indirimbo kandi yaranakunze cyane kubera iki wayise Nzoza iyi ndirimbo mu bisanzwe impamvu ntashimye kuyimodisha ni indirimbo ya kera nayanditse muri 2020 indirimbo nayo ndayifise yanditse iririmbye kujya nyene atagihinduwemo ofete nayanditse je nkishikini Bujumbura kubera ko na Jino Bujumbura nje kwiga sinzi abamaze kuraba indirimbo barabonye yuko igitangura ndetse based on true story uravye indirimbo kuva mu ntango gushikihere ni ibintu ahanini byagiye birambako niyo mpamvu rero nari namaze kwita izina kuva kera sinashimye guhindura ikintu na kimwe muri byo hari nabagiye barambwira mu commentaire canke inboxing indirimbo ngirashaka gusa ngo ni wundi muhungu ariko sinashimye kubihagarara ko cyane kubera ko ama inspiration tuyakura hamwe twese indirimbo z'urukundo ni nyinshi cyane rero ni ivyumviro ni nka bimwe musanzwe na cyane uyu munsi turiko turaraba muri entertainment urimwo
n'abaririmbyi benshi bariko baraza. Iyo umuntu akoze indirimbo ya mbere bikamugora, iya kabiri hari gihe ukunda gusanga byoroshe. Mbega hari plan wowe ufise ko n'imiburiburu zo hava ukorana n'abaririmbyi kuko nimba wegereye Chizo Boy twizere yuko ashobora kugufasha kugira ngo ukorane n'abandi. None uri muri entertainment hari benshi muzinanye. Twizere ko hari umuririmbyi azohava aza kugira ngo mukorane kugira ngo aguhinga uvurero zikomeye kugira ngo career yawe ikomeze kuba upgrade. Yes, collaboration ni kimwe mu bituma ibikorwa by'umuntu bikomera ndetse bigashika kure. Ariko kurundi ruhande collaboration si yo kwirukira kubera ko iyo kiri kurubaka inzu mu mushinge biba bikwiye yuko akabanga k'umushinga ari ukamenya wenyene. Niyo mpamvu n'igihe bishitse umuntu agashaka kubomora atamenye ibanga wakoresheje mu mushinge kugira bimworohere kugushira hasi. Rero ubu nyene nkiriko ndiyubaka sinohagarara kino ahanini cyane cy'amakorabo n'abandi. Ndacariko niyubaka kugira abanze bamenye arsira kininde abantu bamutahura. Yego. Akenshi iyo turiko turaraba amazina abaririmbyi biyita hari gihe kunda gusanga uri yisizina mugabo gasanga riragoranye. Ku muntu hari amazina usanga agoranye ushobora gukundwa mugabo bivanye nuko wakunzwe. Ariko umuntu akaba atomenye izina ryawe ariko kandi basanzwe bakuze. Bariki wise Arsi Lucky. Yeah, Arsi Lucky ni izina nakoresheje uva kera cyane. Niryo nakoresha kuri YouTube mu journaliste cyangwa iki byose. Niryo nasanzwe nkoresha sinashimye guhindura nuko ngiye kuririmba. Ariko nubundi Arsi Lucky rivuye mu mazina yanje. Arsi rivuye muri Arsene. Lucky nayo nakazina nyene ndomunyamugisha. Washizeko. Yego. Merci beaucoup. Imana gwezagire cyane. Uri kuraraba mu myaka wakoze uri mu YouTuber cyangwa se imyaka wowe ugiye kumara mu artiste. Sibyo ko n'ubu YouTuber byose birajana amwe ku artiste ni sawa. Ugerageje kuraba ni imyaka ingahe ubona uri kuriha kugira ngo uvuge ati nimiburi buri imyaka. Kuko iyo winjiye mu kintu ushobora kuvuga ati jewe imyaka iheze atakintu kirava nzoca nkora ku plan B izociza. Wiha imyaka ingahe kugira ngo plan B izociza. Kubera ko rero nje umenga ndiyumvamo cyane kuririmba umenga no biha pwani ni gusumba ubu YouTuber kubera ko YouTuber naenda ukoze hafi imyaka 4 niyo myaka 4 maze gukora ku ma television ane nyene atandukanye ariko ndabona umenga nyene ntibiriko bigenda nkuko ivyifuzo byanje sindoto yaje sindiko ndashikira byoroshe niyo mpamya yashimye kubuja gatoye nje kuririmba ndabe yuko nogeragereza hose kubera ko impano ndazifite zose kandi abantu barambwira yuko ndabishoboye rero kuririmba ndabona umenga harimwo ukuntu bizonyorohera gusumba abantu bantahura. True story musaza. True story ndibaza urabizi indirimbo za True Story zirakunda kuba hit sana. Kuva indirimbo isohotse ndabona ko imaze turiko turaraba indirimbo irashobora kuba imaze hafi imisi ngahe hafi imisi 11. 11 hafi iri kirashika. Yego. Imaze kukugezaho indirimbo. Iyi ndirimbo iramaze gutuma menyana n'abantu benshi batandukanye cyane abantu baje kurondera ubuzima no mu gisagara twebwe tuvuka ruguru abantu baje kurondera ubuzima no mu gisagara ndamaze kuronka ama feedback yabo bakansanga inbox bakambwira bro courage vraiment waririmbye neza ibintu nivyo byaranshikiye nanje abantu bikunyene iyo maze rero kumva waransije message nkuko ukumva haragize n'umuntu umwe canke babiri ikozeko uca wumva yuko utatambye wirorera cyane utavugiye ahantu atabantu bahari rero ubutumwa bumaze gushika mu bantu babiri cyangwa batatu narishimiye cyane neza cyane. Tugerageje kuraba amajambo wakoresheje nubwo wameneye ibanga ariko mu byari mu byo mpava nza kukubaza wamaze kukivuga yuko amajambo arimo donc yari True Story. Aya majambo kubera ko washimye kugira ngo yagaragarize mu ndirimbo ya mbere ko utabanje kureka kwanza kugira ngo banze werekane itara office ntuhere kuri True Story yawe donc abantu bamaze babone ati uyu muntu arazi kwandika arazi kuririmba hama True Story zoze kuza mu nyuma nkuko abandi bakunda kubigira. Sinovuga ngo hari cyabitumye kugira ngo ushobore gushira irya True Story abariyo ya mbere shira hanze ariko nariyumvamo neza yuko ariyo nkwiriye gukora kubera ko izindi ndirimbo ndazifise nizivuga ibyo abantu benshi bakunda biki ariko naravuga ko indirimbo ari True Story nayitokuviriza ubundi muntu n'umugabo ubutumwa bwanjye ndabushira hanze. Target ya mbere yuko ishikira mama wanje naramushikiye neza cyane umunsi wa mbere yayibonye bitevye cyane kubera ko naramurungikiye link mama yayibonye bitevye ariko mu ijoro indirimbo nayisohoye 6h du matin mu ijoro niho hagiye kumbwira ati mwana wanje indirimbo bwawe ndayibonye ninziza cyane courage. Kagwa mu ndima mawe no mu star
naragerageje uburyo bwose aza kuyibona Ego kuko cane. narifuza cyane yuko ubutumwa yobwumva. iyi entertainment imarizemo igihe kinini ni bihe bintu ukunda kubona bigora abaririmbyi cyane kanatsinda ko wabayeho umujournaliste hari wagiye urabona byinshi abaririmbyi bacamwo ni hehe bananirirwa ni hehe ukunda gusanga bibagora ugasanga ntibibate bitumye badatera imbere ugerageje kuraba ni hehe rero uje muri entertainment mu muziki muri rusange woza gukosora ushobora kubwira abantu uti jewe ndaje jewe axi ndaje come ndi rocky nje kugira ngo nkosorerera hana wongera umukosozi no kosora ku kibazo cha promotion. Promotion ni nimwe mu bituma abana b'u Burundi cyangwa ingabano z'u Burundi zisubira inyuma cyane zitageraho zigera. Hari nabo bishika bakabiheba kandi bari bafise ingabano pire nawe wumvirije ushobora kuvuga ati uyu muntu arafise ingabira ugasanga ikibazo cha promotion cyamumugaje gushika yahabiheba ingabano niyo akayita uko. Ego promotion musaza promotion nagira tukirabire hamwe imbere yuko tuza guhava tuca tunarangiza ikintu kijanye na promotion uravuze ati aha hantu haragwaye ariko kandi abaririmbyi bose baba abaririmbyi bakomeye bo ngaha dufise ndetse no hanze y'igihugu bose bararira promotion ubona ari hehe ushoboye kugusira ko neza ko promotion ziratandukanye mu nshere ubona wokosora he neza na neza ahanini kubera ko nkiri impano nshasha sino kwita underground cyangwa iki ndi impano nshasha kubera niyo nkitangura mvugira cyane abo turi mu rungano rumwe abo turi mu rungano rumwe naho benshi barira promotion abastar batandukanye baravuga ngo nakani yamvugiye cyangwa iki mugabo natwe harimo gucinyiriza bazi guhonyora umuntu asanzwe ahonyoretse birababaje cyane usanga uburi kura uramunanisa usanga umuciye n'intege effective banyene ukavuga ati uriya muntu kweri ndamuburijemo bavyita kuburizamo ndamuhereje na cyane impamvu ico ndakivuga ndafise binini no bivuga kubera ko nasohoye indirimbo sanzwe ndi muri entertainment nanzi ko bizonyorohera cyane kugira ngo ishike kure nani mfise aba promoters tuzinanye babagenzi twama twicaranye dusangira mugabo gushika nino saha indirimbo barayibonye kandi barambira kandi mugabo ataco barakora kugira ngo indirimbo ishikaho nshaka nanabiririmbye verse ya gatatu ndayikunda cyane mu ndirimbo nivuga hanini kwico kijanye n'aba promoters. Ego asante sana mbere yuko ndagusezera rero mugabo tubanze kugira ngo twumve wewe nyine wewe ubwawe uri muri ino ndirimbo nzoza agace gato kugira ngo abantu babanze baryoherwe kwanza bariko baragukurikana ku Peace International TV. Yes reka ndirimbe verse ya gatatu nyene kubera ko niyo nkunda cyane. Hoya mivya buja biragoye inono nakujya ivyo watoye aba promoter bino baragoye ngo niyo gupost utanacoye abanyemano turi beshi gusa support ni cash mama cena tigitiye yes musaza nibashobora kugupostinga utagiri utabanze gushira mu ntoki niba gupostinga aba journalist no baratacoye niba kuvuza yakobesha musaza yareka kubesha si bose kandi nta byirangode kandi ibyo bibazo byamyeho kandi bizona kwamaho ariko umujyambwa bumwe ngakatukisha umujya baritukisha musaza ntabyo kuvuga ngo atukisha umujya uritukisha ushaka gupfupfa wenyine nta muntu mwigera mujana urona nabo bakunda kubwirana donc basi dufate karorero abantu bakunda donc uragenda ugiye kugira mariage ukabwira uwo mubakanye ati nzogukunda gupfa tuzopfana tuzozikana iyo mwese muri ko muratereta ibi bintu murabivuga ariko se ko ata muntu ndabona iyo pfuye nabacavuga ati ko umuntu wanje apfuyerekana nje ndamukurikira. Yes bivuze ko ikibazo kizokwamaho akakanwa Imana yakaduhaye yaraduhaye ibintu bikomeye cyane mu nshe kizokwama ariko jewe ku bwanje confidence nanifitiye mu bantu bari gushigikirwa cyane kubera ko nari sanzwe narubatse imigenderanire connection nari ndayifise wari gushigikirwa kabisa kandi ivyo kenshi rero twiyumvira sivyo biba nibazo bamaze kubibona none reka tuviraho noneho mbere ko ndagusezera akajambo kanyu mushobora kubwira abantu bari bose bari bagukurikiye rero by'umwihariko muri rusangi yaba aba journalist bagenzi bawe promoters kira
kugira muntu wari we wese ari muri entertainment kaja mushobora kuba wobashikiriza nka message ishobora kububaka message ishobora kuba ahantu ko bogerageza bagateza imbere ingabirano z'u Burundi turabana bigugu twese utaravye ngo bavuka hariya canke hariya kubera ko hari ikintu nkunda kuvuga iyo uje gukorera umuziki no baranawuhaye n'izina bita Buja Flavor utavuka ngaho menga no kwiye gushigikirwa kubera ko harabo mpora mbona umenga barasunika kandi atampano zikomeye cyane zirenze abafise harabo mpora numva bavuza ku radio batazi ngo ni naka yamwandikiye indirimbo kubera iki hari ibisanga duhura navyo ugasanga uragiye no gukora indirimbo imaze igihe kirenze muri studio haraje umuntu ati magakaririmbo basi ndakise gasanga uragapushije kubera kuvuga ati none jewe kazonshika naye rero zijya bavuza ku radio ntibazi ngo zibazanditswe n'abandi niyo mpamvu impano shashi yari yo yose bamaze kwibonamo impano boza barayishigikira bagende no kuri YouTube channel yanje ni Arsiraki official baraba indirimbo yanje irimo ubutumwa bukomeye ni nziza cyane kandi ndasaba abantu cyane cyane bo mu ntara za ruguru turi intara zirenga 17 mufashe umwana wanyu mukamushika zirenga harimo hatarimo Bujumbura hatarimo 17 turi ntara 17 mugabo ubona izine ubu ni zine naje ariko urumva ni zine kuri imwe bofata umwana wabo bakamufata mugongo bakamusunika niyo burahagera kubera ko nibo bantu beshi gusumba bavukiye hano kintu kitanga yesa na cyane ndagushimire cyane msaza ubaho cyane merci beaucoup gira urugende gwiza safe trip nizere ko again and again tuzosubira yesa mubaho asante sana turabakunda cyane gose